ni isoko ya komine Cibitoke na zone Cibitoke ca Rugombo tereseti iri kwirasha ariko haturika ibintu byanatunaniye kumenya ubwoko bwabyo. Aha ni komine Cibitoke na zone Cibitoke tereseti isoko iri kwirasha. Turatabaje abasha kugira aho bashika mudufashe by'ukuri, amarira ni menshi, ibintu by'abene gihugu biriko birasha, mudufashe muwamukoze. Isoko ya Cibitoke irahiye vrema, abene gihugu barahombye mana we, yo mana we, biteye akagongwe mana we, Yesu we, abene gihugu barahombye mana we, ya baraba Imana yonyene kabisa. Ubunye tuvugana n'ubunyene irahiye isoko. Isoko irahiye, isoko yo mu Cibitoke iriko irasha. Kizimyamoto ibanguke, bibaye ubunyene. Abantu benshi bariko biruka ibintu byabo, bose bariko bavyegeranya biruka. Birabe irahiye. Asha bibaye ubunyene. Isoko iriko irasha. Matwi bibaye ubunyene. Wofaya